mugire mukurikirane radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Turongeye kubaha ikaze inshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro vya radiyo Cirimoso. Ikiganiro c'uyu munsi igenekerezo rya 26 Ruhuma umwaka wa 2024 turabashikiriza uko intara ya Bujumbura Rural nayo yahuye na kakabi kabishe k'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri Gitugutu mu 1993. Turaza kandi kubashikiriza ayandi mahinyu adasiba kwibonekeza mu bikorwa ndetse no mu vyegeranyo vya wa murwi witwa ko ari wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ariwo CVR. Ikiganiro c'uyu munsi muri kumwe na Liliane Nindereye afatanije na Rugama Michel. Nk'uko bisanzwe ibiganiro tukaba tubitegurirwa na Emmanuel Nkurunziza. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Imbere ariko yuko tuja mu idonido ry'ikiganiro c'uyu munsi, mudukundire tubanze tubashikirize bumwe mu butumwa abanywanyi bacu badushikirije aho bamariye kumva ikiganiro giheruka, bwose bukaba bwerekeye vya binyoma vy'umugwi witwa ko ari wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi ariwo CVR. Reka twongere tubaha ikaze. Uwa mbere yatwandikiye n'umunywanyi asanzwe akurikiranira hafi kuba bya radiyo Cirimoso, akaba yatugize ati mwiriwe muri igora murareka abantu ngo nibaje kubaza abakoroni. Ati iyo mufata ibitabo byanditswe na bamwe mu baye mu Burundi, araduha akarorero k'umunyaswede yitwa Ivar Sereyski yanditse igitabo mu mwaka wa 2012 akacita Au pays des joies et des drames notre vie au Burundi. Ico mwomenya rero nuko umunyaswede yashitse mu Burundi mu mwaka wa 1963 ashikaje gukora muri Izabu imuramvya. Muri ico gitabo rero aravuga atari hake yari afise indimiro, amatuta n'ibindi igwasaziriho hakaba harimo. Turashimiye cyane uvuye ku mutima uwo munywanyi yatunganiye akaturangira iki gitabo. Uwa kabiri yatwandikiye ni umuhumure amaze imyaka irenga 33 yigisha, uwo akaba ari mu kuja mu karuhuko mu zabukuru. Uwo muntu yaravuka mu ntara ya Muramvya atashimye gutanga izina ryiwe, yatwandikiye agira ati rwasazi nakuze numva hitwa gutyo, mugabo baravuga yuko byoba byavuye ku bantu bahahambwe naho atavyemezo mfise. Yatugize mu gifaransa ati pas de preuve. Yabandanije agira ati je mu mwaka wa 1971 niga kuri école primaire catholique de Muramvya, uva uji rwasazi nta n'ibirometero 2 bishika. Niko hitwa ico gihe kandi imbere yaho kwari uko. Ati iryo zina rero ntaco risa risana n'ibyo bishikirizwa na Ndayicariye canke na CVR. Uwo muntu yarengeje ko mu gifaransa ati c'est archi faux. Ati n'abandi batama y'Umuramvya bo bishingira intahe. Abo batama y'Umuramvya rero bari bishingira intahe kuko wa gatatu yatwandikiye avuka muri iyo ntara ya Muramvya yatugize ati hari ico nagomba guterera kuri iryo zina ry'igwasazi. Jewe ndi imvukira ya commune Muramvya, navukiye ku musozi wa Rusansu wa Burambana mu ntango z'umwaka wa 1952. Nagiye kwiga mu gatikisi mu mashuri y'intango yo ku misiyoni ya Muramvya mu 1957 guhereza 1958. Mu kuva imuhira tujanye n'abandi bana ku misiyoni ya Muramvya, twaca ahantu hitwa Inyanzuzi, tukaja mu kakonga kitwa mu Nyabuyoka, tukaca tuzuga umusozi wa Rwasazi, tukaja mu gipimo c'amasedera aho nyene mu Rwasazi, tukaserukira mu mwonga munini witwa muri Mpimbi iguye haruguru ya higeze Tanganyika. Twaca tuduga ubundi musozi umwe tukajabuka n'akandi konga kamwe, tukaba dushitse ku musozi uri ku misiyoni yahavuye yitwa Paruwasi ya Muramvya aho hari mu mwaka wa 57-58. Saba batatu gusa, hari n'abandi benshi batwakuye kuri telefone biyamiriza ico kinyoma ca CVR kibesha yuko irwasazi hiswe gutyo kuva mu mwaka wa 1972. Umwe muri bo rero ni uwitwa Nduwayezu Eric aba muri Canada, we akaba yadusigiye ubutumwa bwo muri telefone ariko twashaka kubashikiriza. Ni mu mutege yombi. Ngo hakoresha ubwami butona nabi, ngarutse ku binyoma vyakwiragijwe yuko aho biti rwasazi Muramvya bikomoka ku bwicanyi ngo bwabaye mu 1972, ngo hadumuka ubusazi bwinshi ngo bagiye bakurikira basanga ngo n'abahutu ngo bari bishwe 1972 ngo bata mu kinogo c'ikivunga. Ni ikinyoma kirenze urugero kuko kuva Burundi bwitwa Burundi imisozi ikitwa amazina atandukanye, imisozi yose ukwiri ku butaka Burundi na igwasazi hamwe hitwa igwasazi. Ivyo rero umuntu yohava agira amakenga yobaza abantu bavuka Muramvya bari mu myaka Ndayicariye canke bari imbere yiwe kuko bariho. Hanyuma nk'abantu bize bakagera mu isomero ry'ibitabo bya kaminuza y'u Burundi, hari igitabo canditswe n'umuyoboke w'abayoboke, umuyoboke mu bayoboke ba CNDD-FDD, umuntu hitwa Gusitino Sanzwe. Gusitino Sanze ndabibutsa yarabaye umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ku muhisi Petero Nkurunziza. Ico ngo Sanze rero avuka Imbuye. Imbuye naho ni mu gice c'intwaro y'Umuramvya kuva kera.
ico muri ico gitabo nyene canditswe na Gusitino Sanze yise Un domaine royal au Burundi, aradondagura hari ibirimba vy'umwami, hari ivyanya vy'umwami, ni ukuvuga aho yaragira inka, aho haragira inka z'umwami, aravuga hari ivyibare vy'umwami, ni ukuvuga aho barimira ivy'umwami base bakimbura bakazana ku kirimba. Ico gitabo cansanze kirabihadondagura hose. Kuva mu 1945 agace k'intwaro muri Muramvya, ico mu Gifaransa bita chefferie de Muramvya, hagenywe gutwarwa n'umuganwa Bihumugani Ludovico, uyu mugani rero Paul Murantunga. Mugiye mugeza mugasoma muri ico gitabo cansanze, Gusitino imvukira y'imbuye akaba n'umuyoboke mu bayoboke ba CNDD-FDD, kico kimwe na Ndayicariye nyene, n'ibindi bitabo bivuga kahise k'Uburundi na cane cane mu bintu bijanye n'intwaro, ingene igihugu c'Uburundi cari kigabuye mu bice bitandukanye, cane cane mu kibanda ku gace k'imuramvya. Ahantu hose muja gusanga ari chefferie de Muramvya canke territoire de Muramvya, ibiki n'ibiki, ahantu hari hahagize mubaja gusangamwo Rwasazi. Mumva ko Rwasazi hamwe hitwa Rwasazi kuva kera narinde, kuva no ku bami, simvuze ngo kuva no ku mwami, kuva no ku bami. Mugira amahoro. Radio Cirimoso, isoko ry'ukuri. Nk'uko tubisoma mu ntangamarara ya ca cegeranyo cakorwa n'amashirahamwe ya societe civile kigashirwa habona mu 1996, ihonyabwoko ryakorewe abatutsi kuva ku igenekerezo rya 21 Gitugutu 1993 risa nk'iryabaye nk'akamiswe n'ingoma haba mu Burundi eka no mu makungu. Ivyo bikaba vyatumwe n'amayeri y'ibinyoma abateguye bakongera bagashira iryo shano mu ngiro bakoresha kugira bagyibagize guki ntahe ntibakubite mu gahanga. Ngira kubari baciye ubwenge mu 1993 nta utibuka ingene indongozi za Frodebu atako zitagize mu kwita iryo shano agashavu, mu kwitwaza igeragezwa gitembagazwa ry'ubutegetsi, mu kwishimikiza amasezerano ya Arusha ngo ntihabe ikurikiranwa ry'abo bagizi ba nabi. Nk'uko twabibemereye tugitanguza ibiganiro vyacu, Radio Cirimoso izokwama yifatanya n'uwo wese yifuza ko akaranda k'ihonyabwoko katikije abatutsi katozimanganywa na bene kugakora, gushika ubutungane bwaba ubwo Burundi bwaba mpuzamakungu bwikubisa agashi bugahana bicanyi nk'uko bisanzwe biba mu tundi turere twabayemwo akaranda k'ihonyabwoko. Gutyo Uburundi nabwo buruhe busezera ubutacisubirako akaranda k'ihonyabwoko. Nico gituma twashaka imbere yuko dutangura kwihweza uko abatutsi bo muri Bujumbura rirare bakorewe ihonyabwoko na Sawanya Frodebu mu 1993, twashaka dushimire mwivuye ku mutima Radio Peace FM kubera ikiganiro nimero 5 citwa ikiganiro duhana ijambo ku bijanye n'ubwicanyi bwakurikiye urupfu rwa Ndadaye Melchior iherutse gushikiriza. Abo barashoboye gukurikirana bakaba barumvise ko muri ico kiganiro abatumire bari Charles de Mukasi arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona, hamwe rero na Leonce Ngendakumana nawe yahitiye arongoye umugambwe Frodebu, asanzwe azi imbere mu bagirizwa ako kabikabisha. Uko dushimira Radio Peace FM yagize iyo ntererano ntangere mu gikorwa co gutanga umuco kw'ihonyabwoko muri iyo ntara ya Bujumbura rirare, niko tunashimira umushinga ntahe Mukasi haba ku bikorwa ntangere adahengeshanya gukora muri iyo nzira, akaba ari navyo yabandanije muri ico kiganiro aho yajijuye uwo Leonce Ngendakumana nyene ariko yigira uwejo akamwumvisha ko umugambwe wabo wa Frodebu wakoze ihonyabwoko kandi ribwirizwa guhanwa. Muti none ihonyabwoko ry'abatutsi mu ntara ya Bujumbura rirare ryakozwe gute, rihagarikwa na bande? Reka duhere kuri komine Mubimbi turaba uko vyagenze mu mazone imitumba n'ubucimbiri buyigize. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Ku munsi wa kane itariki 21 Gitugutu 1993, uwayobora amatari wa Bujumbura Rural ariwe Dr Aloyse Hakizimana yazindutse mu gitondo ca kare akizura mu makomine ya Isare, Kanyosha na Mubimbi, ahimiriza abakozi ba leta bayoboka Frodebu na ya migambwe bari bacuditse, eka n'abandi bahutu b'abanywanyi b'iyo migambwe ngo nibitegure bashire mu ngiro ihonyabwoko ry'abatutsi, ngo badasize inyuma abahutu batari bashigikiye iryo shano.
aho yaciye hose haba mu Rushubi, Sororezo, Mugira, Kwipera na Buhonga yagenda arahimiriza abahutu bayoboka iyo migambwe ko bokwitegura bikwiye kugira ngo bice abatutsi niyo baronka itegeko rivuye ku ndongozi za Frodebu canke naho ngo habaye itembagazwa ry'ubutegetsi. Araheza rero yaciye yisubirira Rushubi ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Ibi bikorwa bigayitse vy'Uhakizimana bikaba vyarashingiwe intahe n'umupolisi yamugendanira eka n'abacikacumu bashoboye kwibonera no kwiyumvira aho uyu yari arongoye iyo ntara ya Bujumbura Rurale yahamagarira abayoboke b'iyo migambwe ko bosidukana n'iyonka maze bagahora umuperezida wabo ngo anavuga ko bobikora uko bari baravyigishijwe. Yeremiyade Rwasize yari umukuru w'iyo zone Matyazo yarungitse intumwa zibiri kwa musitanteri wa komine Mubimbi ariwe Pierre kubaza ico yokora. Izo ntumwa arizo Pascal Batazira Mupfumu na Dais bagarutse Matyazo nk'isaha 5 zo mu gatondo bazanye ubutumwa bwa musitanteri bwo guhagarika no kuboha abatutsi bose b'igitsina gabo mu kurindira yandi mategeko azavuye ku ndongozi za commune. Musitanteri nawe yaciye agenda ategeka abakozi ba leta ngo nibatahe mu mihana yabo. Ivyo vyaba abo bicanyi ba Frodebu bariko barakarisha imipanga yabo yiyongera ku mipanga bari bahawe mishasha, iyo ikaba yari ibitswe ku mudandaza bita Kenzene inyuma ya saa 6. Arayuze Hakizimana yahanutse irushubi yerekeza Mubimbi aho bita Sherwankineza ahitana musitanteri wa Mubimbi aca ashira mu munyororo abatutsi bari bagizwe imbohe muri zone Matyazo. Aho muri komine Mubimbi uyobora amatari na musitanteri babanje gusubiramwo urutonde rw'ingene bagiye guhonya abo bantu, uburyo baza gukoresha n'ibibanza baza kugandagurirwamwo muri iyo zone yose. Umukuru wa zone Matyazo yaciye atanga ibiziriko bijishwe muri Makambaburaya muri Mubimbi, kandi ivyo biziriko vyari bibitswe kwa mudandaza bita Kenzen kandi ataho yari karabidandaza. Uwundi mwicanyi yitwa Toma niwe yatanze imigozi ikozwe mu manilo aho bita ingongo. Aho ingongo nyene ngo imyami, imiheto n'ubuhiri buri ku misumari ngo vyatanzwe mu 1992. Abatutsi Matyazo bishwe kuri uyo musi wa kane babanje kuborezwa igufa. Babaca ibikonjo babanje kubategeka ngo nibagira indamukanyo ya Iprona, inyuma yaho bakabaca ibirenge. Muri iki cegeranyo ca societe civile batanga uturorero twa Kayoza Fidel, Nyobewe Umusi Leonidas alias Borin na Tintin Sindayikira. Ariko muri rusangi uyo musi wa kane w'itariki 21/2023 igikorwa nyamukuru c'abayobozi ba Frodebu n'iyindi migambwe bari bacuditse cabaye ico kwegeranya abatutsi bababesha ko bagiye mu manama mu mazone yabo. Babashikanye mu mazone abatutsi baca babohwa baraye bugaraniwe mu mazu ya zone. Muri iryo joro ryo ku musi wa kane baraye baraborezwa n'igufa babasukamwo n'ipiripiri. Ni kuri uyo musi nyene wa kane amabarabara yazibirwa, ibiraro navyo bigacibwa ku itegeko ry'iyo ndongozi z'iyo ntara n'ayo makomine bose bakomoka muri wa mugambwe Sahwanya Frodebu ari wo wakoze ibara. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Uruhigo abatutsi rwarabandanije no ku munsi wa gatanu itariki 22 Gitugutu rukorwa n'abanywanyi ba Sahwanya Frodebu. Bari barongoyeho nyabwoko bari Frodebu mu rwego rwa commune, zone, imitumba n'ubucimbiri, baza bamaze kugena ibibanza biciramwo abantu. Akenshi bagandagurira abantu ahantu amayira adahita, cane cane hafi y'inzuzi. Igandagurwa ry'izo ntungane ryaba rihagarikiwe n'umutegetsi wa Frodebu yaserukiye commune canke zone, bakikujwe n'isi ry'abicanyi bayoboka Frodebu n'imigambwe bari bacuditse. Muri abo bayobozi umuntu yovuga ko bari bacitse abakozi ba shitani bari bahagarikiye iryo bara mu bibanza bitari bikenya. Twovuga nk'abakurikira: muri Ngongo umusitanteri wa commune yitwa Pierre Ndabagiriye yategetse kwegeraniriza abatutsi bose mu mwonga Nyangongo, ahantu hagoye kugenda kugira ngo bashobore kubica atacamira. Hari kandi Sylvestre yari umuyobozi w'amashuri mato mato ya Mubimbi. Hakaba kandi na Maribicuro yari yahoze ari umunyabigega wa koperative. Muri Kanyubu ubwicanyi bwari burongowe na Victor Manirakiza yari umuhanuzi wa musitanteri. Harimo kandi Bankinyakamwe na Pasteur Mpawe nayo akabico gihe yari arongoye Centre de Santé y'Matyazo. Hakaba Rubera Nkiko Gabriel mwene Ntawukirishiga. Ibutega naho hafi y'uruzi mu Kurangwa abamenyekanye mu bari barongoye ubu bwicanyi Gaspard Nayigihugu yari umukuru wa zone Butega. Imatyazo naho abatutsi begeranirijwe bongera bagandagurirwa ku mugwa mukuru w'iyo zone.
mu bari barongoye abicanyi hakaba harimwo Bosco Ndikumana yari umuyobozi w'amashuri mato mato ya Matyazo, Jeremiade Rwashize umukuru wa zone. Urutonde rw'abandi bicanyi ruriho, umunsi ubutungane bwahevye bugasasa ruzoshirwa habona. Ariko nk'uko vyibonekeza abari barongoye ubwicanyi bagizwe ahanini n'indongozi za Frodebu mu ntara, kuri komine, kuri zone no ku mitumba. Haribonekeza kandi ko abayobozi b'amashuri mato mato, abacamanza, abadandaza n'abamunagiri no kuvuga mwe bigisha ivy'indimo hamwe n'abaganga bose barimwo. Mu birwanisho vyakoreshejwe naho muri ubwo bwicanyi hariho hampande y'imipanga, imyampi, amacumu, ubuhiri buteyemwo imisumari, hari n'abagandagujwe kandi amazi ashushe. Kurya vyagenze mu zindi ntara z'igihugu. Abanywanyi ba Frodebu ba komine Mubimbi ntibatanze kugandagura ibitungwa vy'abo batutsi bahoneje, cane cane inka. Amazu y'abatutsi nayo nyene akaba yaraturijwe essence, ubundi butunzi nabwo burasahurwa. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Nk'uko tubandanye tubisoma mu mwihwezo w'iki cegeranyo ca societe civile, hari ibimenyetso bitabesha vyerekana neza ko ihonyabwoko ry'abatutsi ryateguwe kuva kera imbere y'uko habigeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi. Kuva 1993 na cane cane kuva aho umugambwe Frodebu wemerewe gukorera ku mugaragaro, abanywanyi w'uwo mugambwe baratera ubwoba abatutsi bababwira ko bagiye gusubira mu Misiri, ibi bigasigura kwicwa. Kw'ibariyeri y'Imageyo abadereva b'abahutu barabwira abatutsi bagiye kubakata amazuru. Muri uwo mwaka 1992 nyene harabaye uruhagarara muri komine Mubimbi, aho abafrodebu bakwiragije ibihuha ko FPR bitiranye n'abatutsi ko bagiye gutera abahutu bo muri iyo komine, ko abanywanyi ba FPR baba binyegeje hafi y'imihana y'abatutsi. Babita ngo ni inkotanyi za Mayugi. Uyu Mayugi akaba ari we yararongoye ipro nico gihe. Nuko abantu batatu baragandaguye Imageyo n'isinzi ry'abafrodebu rigomowe n'abayobozi b'uwo mugambwe ngo nuko bavuga ikinyarwanda. Mu bategetse igandagurwa ry'abo bantu hakaba harimwo Victor Imanirakiza yararongoye zone Mageyo. Muri ico gihe nyene abanyeshuri ba kaminuza 40 bo mu gisata c'uburimyi bari bagiye kugira ubushakashatsi bujanye n'ivyigwa vyabo, nabo barahaswe kugandagurwa mbere bitwa ngo ni inkotanyi za Mayugi. Inyuma y'amatora yo kuwa 30/2023 abategetsi ba Frodebu b'imvukira za Mubimbi barigishije abanywanyi b'umugambwe wabo ko ariko harategurwa itembagazwa ry'ubutegetsi, arico gituma babahamagarira kurwanya umututsi gushika ku wanyuma. Aha hatangwa akarorero ka Ambassadeur Jacques Ngendakumana na Joseph Bangurambona. Mu vy'ukuri abafrodebu bateguye ihonyabwoko ry'abatutsi kuva kera, barivugira ko intambara igiye kwaduka. Ibi bikaba vyavuzwe ku munsi wa kabiri muri iyo komine ya Mubimbi, kandi igeragezwa ryo gutembagaza ubutegetsi ryabaye ku munsi wa kane. Kukaba nkako ibinogo vyateguwe kuva 1991 muri iyi komine, bitaye ko naho yari ikiri mu kinyegero Frodebu ntiyahengeshanya kwigisha ko kuri Noel na Pasika abatutsi bazicwa. Ibi bikaba vyatuma abantu bagira ubwoba budasanzwe ndetse bakarara mu mashamba ntibayame. Aho ibara riguriye 1993 abo batutsi Mubimbi babanje kwicwa rubozo imbere y'uko bagandagurwa. Barahenzwe ngo bajanywe mu mazone kugira amanama, bagezeyo baraboshwe baraborezwa igufu imbere yo kugandagurwa. Mbere n'abashoboye kurokoka nuko bashoboye gutanga amahera bakayaha abahutu bamwe bamwe. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Kuwa 23 Nyakanga umwaka wa 2023 umukuru w'umugwi Severa wa Pierre Kabere Ndayicariye yarashikirije inama nkenguzamateka n'inama nshingamateka bikoranye ico yita icegeranyo c'aho bagejeje muri Severa. Uwo mugambi wo gucanishamwo abarundi washizwe mu ngiro n'umubirigi yitwa Pierre canke Petero Rickmans. Umugwi Severa warasesanguye usanga amabi yakozwe muri ico gihe yarashegeshe yongera arasesereza abarundi, ari naho hahavuye hahaguruka intwari ziragwana kugira zikure ku Burundi intwaro z'abanyamahanga. Ico tuja gushimikira kuno munsi mugene muri ico cegeranyo yashikirije harimwo imvugo yo kuza ashishitira mbere rimwe rimwe kanahayagiza ubwicanyi bwaza buhiga abatutsi. Duhere ku itariki ya mbere twofata nk'umwaka w'igihe abatutsi bishwe ubwa mbere atakindi bazira kiretse ubwoko bwabo. Pierre Kabere Ndayicariye akaba yabitiranije yuko ngo byabaye ibyo kwikura ko abategetsi babomekerana. Aho hari mu gihe yariko aravuga ivyabaye mu mwaka wa 1922 aho uwitwa Kanyarufunzo abenshi bazi nka Runyota yariko aragerageza kwikura ko abakoroni, mugabo mu bikorwa vyiwe kandi atawugenda atabimushimiye cyo kwikura ko abakoroni yahitanishije n'ingo zimwe zimwe z'abatutsi, naho Pierre Kabere Ndayicariye umukuru wa Severa we bavuga ngo kwari kwikura ko abategetsi babomekerana.
ni muri iyo ntumbero nyene Pierre Kabenda yicariye asubira agaca muri iyo nzira agahayagiza adatanya ivyiza n'ibibi byakorwa n'uwitwa Inamujandi aho hari mu mwaka wa 1935. izo ntwari zikwiye kumenyekana no gusonerwa nazo nk'uburorero ni nk'izi. Hariho Runyota Kanyarufunzo yagwanije abakoroni b'ababirigi hamwe n'abatware b'abomekerano hari mu 1922. hariho umukenyezi Namujandi Mucacuzi yagwanije intwaro y'abakoroni b'ababirigi hamwe n'abatware b'abomekerano hari mu mwaka wa 1934. Kugira ntiduhave tumera nkawe ni ngombwa ko dutomora kandi ukugene tubona ukugene uwo mupfasoni yahagurukiye abakoroni ari byo gukomera amashi. Ico tutemera ariko mbere tunanegura ni kubona yajaniranije n'abatutsi, tugashimikira cane rero ku kuntu iyo Severe nyene yubahutse kurenza uruho rw'amazi kuri ako kabi kabishe ko kugandagura abantu bazira ubwoko. ukuri ubutungane niyo nzira y'amahoro. Umukuru wa Severe rero aragaruka kandi ku mwaka wa 1964 aho umusaseredoti wa gisirikare Aumônier militaire Gabriel Gahimbare yagandagurwa. Avuga ko yishwe ibigirankana kubera yari umuhutu, akirengiza yuko n'uwo muhisi nyene imbere yuko acikana yivugiye ubwiwe ati ni jewe nakoze amakosa uwandashe ntibabimukurikiraneko. Ayo makosa rero umuhisi Gihimbare yavuga nuko yari yinjiye guhiga inyamaswa mu karere ka gisirikare kandi atabimenyesheje. Ikindi twomenyesha nuko igihe ivyo vyaba iyo ntara yaja guhiga mu izo nyamaswa yari akarere ka gisirikare kari mu bihe bidasanzwe kubera haheruka gutera abicanyi b'abahutu bavuye mu Rwanda. Bikaba bisobanutse yuko uwaje yatamenyesheje yashobora kuraswa yitwa nk'uko ari muri abo bateye. Gomenyesha kandi yuko nyene kurasa uwo musaseredoti w'umuhutu nawe nyene yari umuhutu mbere yavukiye muri Kongo nk'uko tuvyibutswa na Professeur Evariste Ngayimpenda mu gitabo ciwe kibaye Histoire du conflit politico-ethnique burundais, les premières marches du calvaire ku rupapuro rw'200 ruherezwa 201. Ibi bikaba biza rero bisambura ivyo uwo mukuru wa Severe yavuze akikiriza mu kugeza kwerekana ko habaye gukingira ikibaba uwamwishe nawe ntamenye yuko n'umuhisi yari yamusabiye ikigongwe kandi yuko naho byo bari bimwe byo kwagiriza abantu ko bazira ubwoko ko n'uwo yamwishe atabishaka yari umuhutu nkawe. Pierre Kabenda yicariye arasubira kandi akavuga ibijanye n'umwaka wa 1965. Ibyo yashikirije ku bijanye n'igeragezo by'itembagazo ry'ingoma y'u Burundi bisaba ko tudoma urutoki ku yandi mayeri yakoresheje yo kugerageza kweza abari bateguye guca bahonye abatutsi bamaze gutembagaza ingoma y'u Burundi. Umukuru wa Severe wa Pierre Kabenda yicariye aruhoka akavuga ko Serukwavu ibyo gutembagaza ingoma ngo yari biteguranye na Micombero. Abafite ico bazi canke yuka ku ntego ya Serukwavu baca batabara yuko ico kinyoma ca Pierre Kabenda yicariye kitegera umutwe n'amaguru kuko atakuntu na kumwe Serukwavu yari afise umugambi wo guhonya abatutsi yari gukorana n'umututsi Micombero. Aha ni ngombwa kwibutsa abadukurikirana ko muri ico gihe Micombero Murundi uko yavyifashemo hampani yuko yari intwazangabo uko yavyifashemo rero kwabaye ukubereye intwazangabo no kuvuga yakoze igikorwa ca mbere cyo gukingira intwaro yari igira itembagazwe hamwe rero nabo banyagihugu bagira abahonywe atakindi bazira atari ubwoko bwabo. Ikindi kirinda kumenyekana ari naco gituma iyo Severe yita ku rutare kugira icuri iki gikorwa cakozwe na Micombero muri gitugutu 1965 ni kubera bazi yuko Micombero nyene yari asanzwe azi ko hari bagenzi b'intwazangabo mu gisirikare no mu kijandarme bari bamaze imyaka n'iyindi bategura guhonya abatutsi. Igihe Micombero yari akiri umunyeshuri muri kaminuza ya gisirikare mu Bubirigi yaratumiwe n'abahutu babiri bari basanzwe bigana bamutumira mu nama yo gutegura ingene bohonya abatutsi kujya abahutu bo mu Rwanda bari bagerageje kubikora mu mwaka wa 1959. Ahashitse Micombero yari yumviye ubwiwe ako kamaramaza ariko mu nyuma ntiyasubira kuja muri izo nama. Abo basirikare bakaba bahavuye batuma ko intumwa ija mu Rutovu aho Micombero yavuka ngo baje kuraba namba afise koko abavyeyi b'abahutu canke ko ari abatutsi. Ko Micombero rero baramutumiye mu nama y'intwazangabo zitegura ingene bahonya abatutsi byatumye nuko bamwihenzeko kuko umwihenda ko nako kuko kwari gusiguritse kuko n'igihe yarungikwa na leta mbirigi kuja kwiga ivya gisirikare mu Bubirigi abo bakoroni bari bamurungitse bazi ko ari umwe mu bahutu batatu bari bajanye n'umututsi umwe muri uwo murwi wa mbere w'abarundi bagiye gukurikirana ivyigwa byo kuba intwazangabo mu gisirikare. Kugira abadukurikirana bumve ko radio Cirimoso itanye kure niyo na Severe itarangwa n'ibinyoma ahubwo itanga igifitiye ivyemezo bumenye yuko ibi tubashikirije no munsi kugene Micombero yarungitswe mu Bubirigi nk'umuhutu aribyo twishikirijwe nabo mu muryango wiwe. Abari mu kiganiro categuwe n'ishirahamwe AC Genocide Cirimoso igisata ca Canada kuwa 2 Rusama mwaka wa 2015 mu gisagara ca Montreal baravyibuka. Nahagereye ku mwaka wa 1969
ku vyerekeye wa murwi w'intwazangabo be n'incabwenge z'abahutu bafatwa bagacirwa imanza hanyuma bagahava banyongwa muri Kigarama c'uwo mwaka nyene kubera bari bateguye gutembagaza ubutegetsi bwa Micombero. Umukuru wa Severe yasubiriye kurenza uruho rw'amazi ku nteguro yo guhonya abatutsi kandi ari nayo yari intego nyamukuru y'iryo geragezwa. Ico twoshoka twibutsa nuko iryo tembagazwa ry'ubutegetsi iyo rikunda ryari guhura n'imyaka 10 yari irangiye mu Rwanda Parmehutu ikoze ihonyabwoko ry'abatutsi rya mbere muri ico gihugu yifashijwemo na leta y'abakoloni b'Ababirigi yari ihari ico gihe. Ivyo ariko umukuru wa Severe umenga ntabinezwe akihutira ahubwo wewe kuvuga ngo ivyabaye mu Burundi muri uwo mwaka wa 1969 ngo nirementanya ry'ubutegetsi. Ikimbaga ca Severe ariko kikaba ari kugeneye inyuzamo mwereka mu gupfundikanya ivyo binyoma vyayo. Muti gute? Ubwa mbere kimwe mu by'umukuru wa Severe yashikirije muri ico cegeranyo akavuga ngo nico kimenyetso c'uko izo ntwazangabo z'abahutu ubutegetsi bwari bwarateguye kuzozigandagura ngo ni kubona igihe ziganuka zivuye mu mashuri mu Bubirigi igisirikare cari cabateguriye aho bashikira mu mahoteli y'ingenzi mu gisagara ca Bujumbura. Ngaha rero ahabonekera ukugene gushaka ntangere ko gufuvya ukuri guteo kazana ibitahuye namba n'ubwenge. Nkuko abakurambere babizi co kimwe n'abarutse vuba ariko bafise ico bazi, incabwenge zaja kwiga hanze muri ico gihe zari zikiri kurushi ku buryo iyo ziganutse basanga leta yaziteguriye amazu bashikiramwo kuba batararonka aho baba. Baca bapangira rero mu mahoteli. Uko niko kuri. Uwogira ibihari azobaze bamwe muri bajya bigisha bakaminuza bariko gufata akaruhuko mu zabukuru yumve bangahe baganutse bashika bacumbikirwa muri Hotel Pagidas ariyo yari karasa urinda w'ico gihe bakayo mbere amezi n'amezi. Reka turangirize hano iki gice ca mbere c'umwihwezo w'iryo jambo ryashikirijwe na Severe ariko tugende twerekanye ko bamwe mu bihweza ibintu n'ibindi bamwe badahuta barajanirana bo bamaze kubona ko barananigura ukugene uwo mugwi wa Severe ugenwa hatigeze yashirwamwo abahinga banonosoye ibyaha mpuzamakungu ahubwo bene kuwushiraho bakaba barunzemwo abize amategeko yego nivyo ariko barangwa no kuba batamika ijambo canke ari basoma mbike n'ubutegetsi buhari kubera ibindi bikorwa bigayitse babufashije. Radio Chirimoso isoko ry'ukuri. Turabakengurukiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro ca Radio Chirimoso naho ubutaha tugira Uburundi buziriho nyabwoko. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Chirimoso.